Haleluya. Haleluya. Mwiriwe neza. Mumeze neza. Muguwe neza muri Kristo. Amen. Nanje ndabifurije umwaka mushasha. Amen. Nongeye kunezerwa kubana namwe kuri uyu mugoroba. Umwaka nturaja kure, ariko kandi aho ugeze si hafi. Ndizeye ko umuntu wese abandanya kunezererwa ukugira neza kw'Imana. Amen. Nongeye gushima cyane ku mutumiro wo kubana namwe uyu muryango kuri uyu mugoroba udasanzwe wo gushima Imana. Amen. Mumfashe Imana yabidushoboje, tuyiha amashimwe. Ndashimye kandi ibyimva mutima ku muvyeyi wanje Pastor Leopold, kuba nongeye kumubona. Twari tumaze kubonana muri uyu mwaka. Ego kandi neza cyane. Nizeye ko muri amahoro n'umuryango. Ndanezerewe kandi ku mugwi wose w'uburongozi nongeye kunezerwa cyane kubw'uyu muryango, kubw'aka karyo munyugururiye ko gusangira namwe uyu mugoroba udasanzwe. Murakoze cyane. Mumfashe dukomere Imana amashi kandi dukomere Imana abarongozi bacu. Umpaye ikaze yashize mu bashitsi, ariko igihe cyose ndi ngaha nubwo tutabana kenshi misi yose, ariko kandi sindi umushitsi cyane. Aha ni muhira. Hari n'abandi benshi ngaha ndusha kumenya ivyaha, rero muze muritonda muko nyita umushitsi. Haleluya. Umuryango wanje madame wanje ntitwashoboye kuzanana kubera ko hari ibindi bikorwa byamufatiriye. Hari umwe mubo ajejwe kurera asanzwe akizwe n'amagara, byabaye ngombwa kwaja kumuraba, kumuba hafi. Ubundi twari twateguye ko tuzanana, rero ikindi gihe muzomubona. Ishengero uburongozi mbarizwamo barazi ko ndi ngaha. Abo tutavuganye maso mu yandi barabona amatangazo ku rubuga ngurukana bumenyi, ariko cyane umugwi w'abarongozi barazi ko ndi ngaha, bantumye ngo ndabaramutse. Haleluya. Ikindi mbere ko ninjira muri message y'uyu munsi, nagira ndabatumire ko turi muri uyu mutima nyene wo gushima. Amen. Hari abariko barakura mu gushima Imana gahemwe. Amen. Nagira ndabatumire ni bande bakoresha telefone Android, telefone zigezweho, ni bande bazifise ngaha? Ndazi ko ari hafi mwese. Ntawe bakubita kaci, muhumure, nta babaya bari ngaha, kandi nimba baje barataha bakijijwe. Nagira ndabatumire. Hari urubuga Imana yamfashije gushiraho rwiyoroheje, nifuza ko nohora ndahahurira n'abantu tudashobora kubonana nk'uku amaso mu yandi ku rusengero canke mu gikorane, kugira ngo dusangire uyu mutima nyene wo gushima Imana. Urwo rubuga rwitwa ihema ry'amashimwe. Kubavuga icongereza ni Tent of Praise. Ni igikorwa nkora buri ndwi kuwa kane kuva isaha 12 tuba turi aho kuri uwo murongo. Uwanditse ngo ihema ry'amashimwe ni programme imara iminota 30, iba igizwe n'indirimbo ziyoroheje, bamwe benshi musanzwe muzi, n'izindi muzogenda muramenya, ariko ahanini
no kugira ngo dusangire n'abandi tudashobora guhura mu buryo bufatika nk'uku, dusangire uwo mwanya wo kunezererwa ubukuru bw'Imana, ibikorwa vy'Imana ikora mu buzima bwacu, bimwe tutibuka tukirengagiza, tugasanga ubuzima bwacu bugizwe n'amaganya no kurira, atari uko tubuze, atari uko tutategerezwa canke hatari vyo tuma turira canke tugira amaganya, ariko iyo myanya uwo mwanya igituma ndawuvugiye ngaha usangiye umwihariko n'uyu mugoroba. Uyu mugoroba wo gushima Imana uburongozi bwashizeho, kandi mbona neza yuko uyu mugoroba nk'uyu uri kurafasha abantu benshi. Ubwo rubuga rero rufise iyo ntumbero gusangira n'abantu muri uwo mwanya mutonya indirimbo, umutima wo guhimbaza no gushira hejuru icubahiro c'Imana, n'ijambo rigufi cyane ridutera intege mu gukura canke gukuza inyifato y'ubuzima bwo gushima Imana. Ndabatumiye rero kubamaze kuharunguruka mu partage n'abandi kugira ngo uwo mwanya tusangize abandi. Iryo ryari itangazo rero nibutse ko nobaha kandi yo tugirira akamaro twese. Haleluya. Ikivugo cy'umugoroba cyangwa ijambo ry'umutwe y'umugoroba rivuga ngo ntukabure impamvu yo gushima, ntukabure igituma cyo gushima. Haleluya. Iyi mvugo urashobora kuyifata nyiyoroshe, canke ko ari ijambo umenyereye kumva, canke ko atagishasha wumvamwo, ariko ijuru ryakuntumye ko kugira ngo ndakubwire kuri uyu mugoroba, kandi twibuke nk'ishengero kuri uyu mugoroba ko tudakwiye kubura impamvu yo gushima. Igituma ntakoresheje zo gushima nabigize n'impaka kugira ngo wumve ko niwihenda, niwagira intege nke ukavuga ati nta bintu 10 nawe noronka noshimira Imana, sawa. Niwabura ibintu 6 uvuga ati je kuva nakabaho, kuva mu gitondo mvyuka canke imyaka maze sino kwicara ngo ntondekesha ibintu 1 2 3 4 5 6 ngo ndabitebe ko mvuge ngo Mana icambere ni ndakigushimiye mari minota 5 ndagishimira Imana, sawa. Izo nazo nyene zizoba ari intege nke, kubera ko ijuru ryo rirazi ko ufise ibintu birenga 10 hamushize utekanye, urafise ubuzima bwawe ubufatanye n'ibintu birenga 10 vyo tumushima. Ukavuga ati pastori, abavuga butumwa n'abasigura butumwa murakavya, muradoboza, muravuga mukarenza n'umwete mwinshi, ati iyo ugarukira kuri 3 nawe sawa. Ariko kuri uyu mugoroba nagira ndakubwire ngo hari umuntu ngaha muri iri shengero wo mubwira ati nyarutsa mu buryo bwihuse, wugurura kanwa, uduza amaboko canke wicare kuri iyo ntebe nyene wicaye ko uvuga ibintu 3 mu buryo bwihuta woshimira Imana mu buryo bunyaruka. Nitwobura igitigiri c'abantu biyagaza mu mutwe batangura no kwayura ku bintu 3 kimwe bazi. Nagira ndabasobanurire rero ivyugaraniye muri iki kivugo ngo ntukabure impamvu yo gushima. Kubera iki? Hari abantu muri twebwe batahuye ibanga ko nubwo yotakaza ijisho rimwe, irindi asigaranye ryoba impamvu yo gushima. Hari abantu nzi neza ko bari hano bahishuriwe iryo banga.
ntukabura impamvu yo gushima. Iyo gushima urumva ko iri muri rudende. Impamvu imwe, niwagira intege nke ukavuga ati ndabuze na kimwe, n'ubundi uzoba wihenze. Hariho impamvu imwe iruta izindi zose uzoba usigaranye yo gushima. Iyo mpamvu tuyisanga muri iki gisomwa kigiye kuturongora muri uyu mwanya, icete Paulo yandikiye Abanyefeso, igice cya mbere, igice cya kabiri nako umurongo wa mbere kugeza ku murongo w'icumi. Wa musomyi asoma anyarutsa kandi asoma neza, adufashe gusoma aya majambo. Icete Paulo yandikisha ingero ry'Efeso, igice cya kabiri duhere ku murongo wa mbere kugera ku murongo w'icumi. Haravuga ngo, namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderamwo kera nk'uko iby'isi bigenda. Mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu, tugakora iby'imibiri n'imitima byacu bigomba. Kandi mu kameremere kacu twari abo kurakigwa nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwabakijije. Yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza izerekana itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira, kuko turi biremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Amen. Haleluya, haleluya. Ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu haratwereka ingene twari tumeze kuva kera. Haratwereka ko ingene twasa n'ingene twari tumeze, twari abantu bitashoboka ko dushima, ko nta buzima twari dufise. Iyo abantu benshi basoma aya majambo barahakwa kuyitiranya uru rupfu Paulo avuga ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibigabitanyo n'ibyaha byanyu. Hari igihe iri jambo ritumvikana ku basomyi cyangwa ku basomerwa, bibaza ko iyi mvugo ifatanye no kuraba cyangwa gusomanuri umuntu, hakaba hagisigaye amahirwe yuko yotabarwa, yoraburwa. Oya, Paulo akoresha imvugo ikomeye cyane kandi itomoye ko yabagize bazima hamwe mwari mupfuye, kandi cyari cabishe nsikindi, mwari mwishwe n'ivyaha. Imana idufashe. Mwari mupfuye mwishwe n'ibigabitanyo n'ivyaha byanyu, ivyo mwagenderamo kera. Nizeye ko kuri uyu mugoroba abaje gushima bashobora kubura impamvu zose, ziriya zose zibifadika. Ushobora kubura impamvu 5, 6, ariko ugasigarana impamvu imwe. Iyo mpamvu ihagaze kuri imirongo isigaye kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'icumi. Wa musomyi wacu yongera dusomere
kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'10. ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yongera akatwibutsa, mwibuke ntimwibagire, mwarigeze kuba mupfuye, mwishwe, dupfuye, twishwe n'ibigabitanye ibyaha byacu. yatugiranye bazima na Kristo, yatugiranye bazima na Kristo. Impamvu iratanguye, yatugiranye bazima nande? ubuntu nibwo bwabakijije, ubuntu nibwo bwabakijije. Bandanye, yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu. haleluya. Murumva ko yatwimuye akadukura aho twari mu rupfu, kandi twabarizwa mu maboko canke mu gasho k'uwo wundi mugabo yari yaratugize abaja, ngo aratwimura, amaze kutuzura atwicarikana. haleluya. Bandanya, kugira ngo mu bihe bizoza izerekana itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Bandanya, ubuntu nibwo bwabakijije, agoma twibutsa ngo ubuntu nibwo bwagize iki? Bwadukijije. Bandanya, kubw'ukwizera. Nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe. Umviriza neza, umviriza neza ngaha. Navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. ni ingabire y'Imana. Ntibyavuye ku bikorwa, ntivyavuye ku bikorwa, kugira ngo hoye kugira uwirarira, hoye kugira uwirarira, kuko turi ibiremwa byayo. urakoze. Twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Ugize neza. haleluya. Kuri uyu murongo w'9 muri Bibiliya nshasha havuga ngo ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo ntihagire uwishimagiza. Ariko ijambo yakoresheje muri iyo Bibiliya yasomye naryo rirakomeye, ngo ntihagire uwirarira. Siko bigo wasomye yicaye ari ntihagire uwirarira. Umviriza, ahandi ngo ntihagire uwishimagiza. Ahari ukwirarira no kwishimagiza ntimuze muharondera amashimwe. Abantu bishima, abantu bishimagiza, abantu birarira ntibashobora gushima Imana. Twakoranijwe n'ikiga yemwe kuri uyu mugoroba no kugira iki? Gushima Imana. Umunsi iryo jambo niyo ntumbero mwayijoboroye mukayigira iyisanzwe, niwo munsi muzoba mutakaje ikintu gikomeye muri uyu muryango. Niwo munsi uzoba utakaje ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Kubera iki? Ntukabure impamvu yo gushima Imana, ukagira intege nke, ukisanga umenga nta mpamvu zo gushima Imana. Nubundi uzosanga usigaranye impamvu yo gushima Imana. Iyo mpamvu niyo rufatiro rw'ubuzima rukristo. Iyo mpamvu niyo rufatiro rw'irikoraniro. Iyo mpamvu niyo rufatiro rw'indirimbo yose, amasengesho yose, ugukorera Imana kose. Nico gituma tudakwiye kubura impamvu yo gushima Imana. Iyo Mana yacu ihabwa amashi, ishirwe hejuru. Narayisezeraniye, naragiranye indahiro nayo ko ntazokwigera mbura impamvu zo kwishima. Ninagira intege nke
nka benshi muri twebwe n'ubundi nzosanga ngisigaranye impamvu yo kwishima, kandi iyo mpamvu ni karahara mu ruganda ntibagira iki? Haleluya. Impamvu ya mbere ituma dukwiye kwama dufise amashimwe duha Imana n'agakiza. Agakiza karakabaho. Haleluya. None twoba turi mu biki igihe twoza ngaha tukaririmba izi ndirimbo zose? Zimwe zigenda gahoro gahoro, izindi zigenda zihuta gahoro gahoro, izindi zivuduka ziri ku muvuduko w'abajene bagifise amaraso ashushe. Natwebwe abatama bikatunanira tugasanga abo bajene badukweze, dutanguye gusimba. Vyoba bimaze iki? Ivyo vyose vyoba bivuze iki? Vyodushikana hehe? Vyotumarira iki mu gihe bitoba bihagaze ku musingi w'agakiza? Ayo mashimwe yoba ari bwoko ki? Uko kumanika amaboko, ayo majambo aryoboye mu ndirimbo, uwo muziki, ako gahogo keza, uko gupfukama, kurambarara hasi, kwicara tugatekana, kuvuga ngo biraryoshe n'ukuri kw'Imana. Uyu mugoroba nari kuba ndi umuhombi yo ntaca ngaha nubwo naje ndushe. Ivyo vyose vyoba bimaze iki igihe impamvu yacu ya mbere yo gushima itoba ari agakiza? Mbariza uwo mwicara ati ico kibazo kirakomeye. Ejo wongera umumbwirire ati ukwiye kugitangira inyishu. Nukuvuga iki? Gushima kubakiyemwo ubushobozi butuma ugumiza amaso kuco Imana yakoze kirusha ibindi vyose igiciro. Haleluya. Kandi umenga kugantu ni mwakumvise. Gushima Imana kwacu kuri uyu mugoroba, umviriza, kubakiyemwo ubushobozi butuma tugumiza amaso kuco Imana yakoze kirusha ibindi vyose agaciro. Ico kintu si kindi n'agakiza. Erega nuzopfa warashimye ngo nuko waronse rwa rugo ukeneye. Nuzopfa warashimye bikwiye ngo nuko waronse ya diplome warose wahababukiye. Nuzopfa warashimye bikwiye ngo nuko waronse inzu y'indoto yawe ya mbere canke ya kabiri. Nuzopfa warashimye ngo nuko waronse ka gahuzu ya wagisi wamye wifuza, ngo nuko waronse ka kazi, ngo nuko waronse ya visa, ngo nuko waronse rwa ruvyaro. Oya, urabaza kandi wewe nyene uricabona. Niba wiyobagije ingene umeze, uraraba umubanyi wawe, uraraba mwene so, uwo mukorana ibikorwa, uzomusangamwo ubuzima buri mwihungabana n'imyidogo kuruta kumubona mu buzima bushima Imana. Kandi abifise ibikuriza we yarabironse, ariko kuki adashima? Habuze iki? Kwarirana n'abadafise ivyo afise. Hari ikibazo. Wibuka kaka, gushima kugaraniyemwo ubushobozi butuma ugumiza amaso kuco Imana yakoze kirusha ibindi vyose agaciro. Ico kintu naco n'agakiza. Haleluya. Umunsi ishengero ryahishuriwe ryinjiye muri iryo banga ryamenya agaciro k'agakiza, ntituzokwigera tubura ivyo dushima Imana. Ewe n'imyidogo y'ibindi bifatanye n'ubundi buzima bugoye, kandi kuri iyi si buragoye nyine. Hari igihe bicangana.
ukamenga izuba ryazimye kandi ririko riraka, ukamenga ntiburaca kandi bwakeye, ugeze 3:00 z'agatondo. Hari igihe muri iyi si bicangana, ariko ndagufitiye inkuru nziza kuri uyu mugoroba. Ntukabure impamvu yo gushima Imana. Haleluya, haleluya shengero. Muri iki gisoma tumvise ubuntu, tumvise ijambo, imvugo y'ubuntu. Ubwo buntu ni ingabire y'Imana, agakiza twahawe ku buntu. Abaroma 6:23 n'umurongo twese tuzi uvuga iki? Ngo ingero y'icyaha ni iki? Ariko ingabire y'Imana ni iki? Ubugingo budashira bubonekera he? Muri Kristo umwami wacu. Haleluya. None kubera iki abaronse iyo ngabire biguma bitugoye gushima? Tuguma tubura ibituma byo gushima. Byagenze gute? Hari ingorane yihe? Si ibyo gusa ntibigarukira ngaho. Luka yongera kubivuga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 2:38. Avyandika, yandika icyo Petero yavuze, ngo Petero arabishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Haleluya. Ati ibyo bitujyana he kubijyanye no gushima? Umviriza, ntukabure impamvu yo gushima Imana. Niwabura impamvu y'ikirato, niwabura impamvu yo gushima kubera ko wabuze umutwaro w'ikirato kindi ukeneye watevye, uzoguma n'ubundi ufise impamvu yo gushima. Kubera iki? Izo muhemu waziguze ku ibotike angahe? Angahe ganu? Wanegosiye gushika kuri angahe ko mukunda kunegosiya no kugabanya ibiciro? Ariko waziguhaye utumuhema, uryama ukavyuka, wicara ugahaguruka, wahaguruka ukicara, wavyuka ukongera ukaryama, utuma ugendagenda, utuma uterera ukuguru bigakunda. Ararindiriye, ariko arakuraba ivyo wigira, ariko arakuraba aho utumbereza ayo mashimwe, ariko arakuraba uwushima. Nimba wirarira, nimba uvuga ati jewe naraye ndiye ubugari bunini, nico gituma mfise ibiguvu indwi yose, urabaza abafise akayabagu kugusumbya. Bose benena ku muhemu atasoko wozisanga, ariko uziduha arakwiye amashimwe n'icyubahiro kuri uyu mugoroba. Haleluya. Yo, numva ndiko ndafashwa. Dawidi aravuga ibintu bikomeye cyane mu mazaburi iwe 3, ndabasomera kugira twihute. Aravuga neza ikimutera kunezerwa kikamutera gushima. Zaburi ya 13 umurongo wa 5 no wa 6 aravuga ngo, wandike wihuta kuba ariko barandika. Aravuga ngo, ariko nizigiye imbabazi zawe, umutima wanje uzonezererwa agakiza kawe. Mwumvise? Ndaririmbira Uhoraho kuko yangiriye neza. Hari ibijuma avuze, hari birato avuze, hari bajaje ni moto avuze, hari imodoka avuze, hari parasera avuze. Avuze ngo nizigiye imbabazi zawe. Yo nizigiye imbabazi zawe. Nubwo vyocangana bigacurama ngasanga naburaye, bitavuye ku bunebwe bwanje, nubundi nzokwama nizigiye imbabazi zawe. Nzovyuka mvuge ngo imbabazi zawe ndazizigiye, kandi izo mbabazi zawe ko ndazizigiye ndacafise impamvu yo gushima. Haleluya.
Oh, Imana yaje gukura umuntu kuri uyu mugoroba muri iryo yarara, aho hantu muri cyo cobo Satani yagucometsemwo, akubwira ngo reka abandi bashime, reka abandi banezerwe, reka abandi bavuga intahe, wewe nturimwo. Umviriza, naje kukubwira ngo icyo si cyo kibanza cawe, ntukabura impamvu yo gushima. Amen. Dawidi yongera akavuga muri Zaburi ya 18 umurongo wa 2, avuga iki? Ngo uhoraho ni igitandara canje, n'ubuhungiro bwanje, n'umurokozi wanje, ni Imana yanje, ni igitandara canje gikomeye, niwe nzohungirako, niwe nkinzo yanje n'inkomezi zanje. Murumva iyo ndirimbo? Haleluya. Inkomezi z'agakiza kanje n'umunara wanje wo guhungiramo. Haleluya, haleluya. Dawidi ntariko aravuga vya bindi twebwe bidutesha umutwe, bituma turara tudasinziye, bituma twikwegera n'ibigwara kubera uruhagarara, ariko avuga ivyo avoma mu Mana, ariko avuga ahishimwe ryiwe riva, ariko avuga impamvu n'igituma, ariko avuga igituma nezerwa, igituma temera gucokera mu cobo c'amaganya, ariko avuga ati sinzo kwemera isi ishaka iguma iko imeze, isi ishake imvugo iko ishaka. Nkaya ndirimbo twaririmbo ngo haijalishi wanayo kumega mwaciye muyibagira. Sawa, reka twibandanize. Zaburi ya 20 umurongo wa 5, Dawidi yongera kuvuga iki? Ngo tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe. Apana n'amafaranga. Amafaranga ni meza, nenda tayakunda. Impa n'ubu urabe ko ntayakira nezerewe. Urama? Haleluya. Ya, kubera ko ikintu cyose duhabwa nk'ingabire tutacumukuriye ni ikintu dutegerezwa kunezererwa, tukiginagura, tukiterera hejuru, kandi nta coza kiruta agakiza twahawe kubu. Aravuga ngo tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu. Uhoraho ashitse ivyo usaba vyose. Amen. Ibi rero ibyo usaba byose kuri uyu mugoroba, ntugire ngo n'ivyo ari byo byose. Oya, si ivyari byo byose, bya bindi bifatanye na kameremere kacu, ibyo twifuza bifatanye na kameremere kacu. Oya, umviriza, yavuze ngo murondere ubwami bwanje no kugororoka, ibisigaye muzobihabwa nk'inyongera. Haleluya. Uhoraho rero ashitse ibyo usaba byose. Waruzi ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana, haleluya, n'ukugororoka n'amahoro vyo muri mpwemu yera. Umuntu wese anezererwa ivyo bintu, anezerewe ubwami bw'Imana, kandi yamana impamvu yo gushima. Niki kitubuza gushima Imana? Intambamyi nafashe nkenya muri nyinshi, ni nyinshi. Isiragwaye, ijambo ryose, publicite yose, ibikorwa byose kuri iyi si bitubwira ati umviriza, muragowe, murageseye, n'Imana ntikibaho, ntiyigeze ibaho, handitse yarabibagiye n'ubwo iriho, nta mpamvu zo gushima. Umviriza, zimwe mu ntambamyi zitubuza gushima Imana, Timoteyo, Paulo yarakivuze akibwira Timoteyo hariya mu cete cya 2 cya Timoteyo 3 umurongo wa 1 gushika kwa 5, ngure mu ijambo rigufi rivuga ngo mu misi iherezo abantu bazoba bikunda kandi bazohinduka intashima. Ukaba utari kurashima Imana, umwanya wo gushima Imana, umwanya wo kuza ugatangarira Imana, umwanya wo kuza uri wenyene muhira ku kazi, uri ku isoko, uri mu ibarabara, muri bus cyangwa mu modoka yawe, ukaba atamwitwarariko wigera ugira wo guharura imigisha yawe.
waronkeye muri Kristo, umviriza ufatanye n'ibishikira abibihe vy'iherezo. Kandi wewe ntiwarimo, ntiwarukwiye kuba muri uwo mugwi. Abantu bazohinuka intashima kubera iki? Bazoba birarira, bazoba biyemera, bishimagiza. Ha gushima Imana ituma babaho. Ataho ntuhatebe mwigisha twahumvise orosha. Sinorosha kubera iki? Satani ashaka guhindura n'inzu y'Imana ahantu ho kuza kuganya, aho abantu tuza n'indirimbo turirimba zivuga amajambo arimo ubukuru bw'Imana, ugukomera kw'Imana, ubwizigirwa bw'Imana, agakiza twaronse ku buntu. Ukamenga n'izo ndirimbo zose ni nk'amazi asutswe ku mugongo w'imbata. Umuntu akaririmba indirimbo zirimwe ayo majambo akomeye ukuraho, ariko ukagumubona aratuma, ukagumubona ntazi ivyo arimwo, ukagumubona none kumenga ni ibintu by'amajambo gusa. Kakanyoni kitwa gute gasubiramo amajambo? Murakazi? Munzu y'Imana Satani akahindura ahantu h'abantu menga nta Mana bafise, nta vyizigiro bafise, nta gituma bafise cyo gushima. Umviriza, ntidushima kubera ko atangorane dufise, oya, dushima kubera ko uzidukiza arahari, ni muzima, zirahari, ziraturemereye. Tuzuye ibifumfuri vy'ingumu Satani n'abadayimoni badukubise, ariko tuguma dukanuye, tuguma turirimba imbabazi z'Imana, tuguma twiteze ugutabarwa kwacu kuva kuhora Imana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Mwumvise iyo ntamba nuko ari ibihe vya nyuma nyene. Iyo ni ntambamye yambe, ni ibihe vya nyuma nyene twoshaka two kwigereza ngaho. Indi ntambamye kutagira urutonde rw'ibirusha ibindi igiciro mu buzima bwawe. Erega ni ibintu byose vyivanze, ukwiye kugumiza ivyiyumviro ngo ikintu cambe, niyo vyose nobibura, ikintu cambe mfise nk'umugabane ntashobora kwakwa nuko banyirukanye ku kazi. Ikintu cyose, ikintu cambere mfise kigize ubuzima bwanje, kigize umunezero wanje, nahisi yose yo mpagurukira ikanuka, abambeshera bakambeshera, abanyanka bakanyanka, ni kino sanga sigaranye. Ico kintu nimba uticara ngo ukirimbure ko n'ubundi uracari kure y'amashimwe. Iyo ni intambamye ikomeye cyane. Ndabasubiremo, kutagira urutonde rw'ibirusha ibindi igiciro mu buzima bwawe. Si bibiri, si bitatu, ni kimwe: agakiza no kuba mfise Imana. Ndafise Imana uko biri kose, ndafise Imana. Iyo ibintu vyacuramye hakugenda, kera twaratinya abantu babahumure bagenda twabita ngira n'ubu baracana. Umuntu agenda arivuganya utujambo, ukumva ijwi ntirisohoka, ariko ukabona kubitamana. Sinzi nkawe turi twarabatinya, twabona ategerezwa kuba ari umurozi. Oya, harimo kwihenda, hari usanga byamucanze. Abatuka akaba ariko arabatuka, abasiba cyane kwituka, urumva. Ariko twebwe niyo byaducanze. Haleluya. Turafise indirimbo y'ivyizigiro turirimba, kuko ivyo kuba Imana yaratwihaye samakuru, simigani y'abasamandari, nukuri ku buzima bwacu. Mumvugire ngo amen. Intambamye ya gatatu duhereza ko niyihe mu ntambamye? Sigira meze kwigisha. Kudashira ivyizigiro vyacu mu Mana, tukabishira kuri twebwe no ku bandi banyantege nke nkatwe. Bazoguhemukira.
bazogukubita ikorosi n'umushahara washize kwa maso umunsi umwe wumve hasohotse itangazo imishahara yose iragabanutse. None nimba umutima wawe n'amashimwe yawe azirikiye kuri uwo mushahara, numva ko ya mashimwe azoba twawe n'uruzi. Izo ntambamye rero tuzigwanisha iki? Hari inyungu mu gushima Imana. Inyungu turonka mu gushima Imana niyi: gushima Imana n'ubushobozi buterura canke buguterura bukakugurura mu kibanza, bukakugurura mu kibanza cyo bukagukura mu kibanza cyo kuzazanirwa no kwihebura, bukagushira mu kibanza cyo kunesha ibiguteye ubwoba. N'indadahura n'ibimuteye ubwoba, ariko hari umuti. Haleluya! Yewe uriyigisha gushima Imana, uraba agahinda. Haleluya! Kuko gushima Imana n'ubushobozi buguterura bukagukura mu kibanza cyo kuzazanirwa. Amen. Okay, hari icyumviro cy'amababa. N'amababa atujana kure hejuru y'ibirondera kutugumiza mu buzima bw'uruhagarara. Ugushima Imana n'amababa twicarako akatugurura. Ukivuga amababa, ukivuga kuguruka, ucubona icyiyumviro Yesaya umuvugishwa n'Imana yavuze muri gitabo ciwe mu gice ca 40 ku murongo wa 31, aho yariko aravuga ngo wizigira Uhoraho. Haleluya! Ngo bazokwama biyubura mu nkomezisha. Haleluya! Bagira iki? Ngo bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadende bukirwe. Hari icyo bikubwiye? Haleluya! Umviriza, gushima Imana n'ikimenyetso cyo kwisigira Imana. Gufata ubuzima bwawe, gufata ibyizigiro no kwizera kwawe ukabishira mu Mana, ako kanya nyene ubihindu, icyo ukoze gihinduka amababa. Utangura gushima Imana aho abo muri ko muca mu kibazo kimwe bakura bati wewe byaciyemwo, wewe ati reka biracatuma nka kwa kundi nyene n'umuriro, ati none wewe kuri kurashima kumenga ntacyo bigutwaye, ati reka aha nicaye ku mababa ndiko ndaguruka. Haleluya! N'amababa y'amashimwe. Mumvugire ngo amen. Haleluya! Gushima Imana n'amababa tujana kure hejuru y'ibirondera kutugumiza mu buzima bw'uruhagarara. Ikidukura aho hantu nuguhitamo kumaramaza nguko bisa kose ndashima Imana. Ndazi ikimana ivuga n'ukuri nticyahinduwe n'ibindi ko ndabona. Imana iracaraba inzitiro, amaso yayo aracari ku nzitiro z'ubuzima bwawe. Amen. Iyo ukuye amaso ku bibazo ukaraba Imana, niwo mwanya uterurwa nk'uko uterurwa kuri ayo mababa ugatangura gushima. Ibiguteye ubwoba n'ubu kibibona hejuru yawe, ngo ubibone bikwicaye ko ahubwo ugasigara ubibona munsi yawe. Nagira ndaguha amakuru, ntavuga ati abigisha hari igihe mucomekanganya ibintu hanyuma waraba bibiri ukabona ukundi kuri. Umviriza, nidushima kubera ko ingorane zacu zose zagiye. Oya, ariko udashima, udafise umutima wo gushima, ingorane afise niki? Nuko ivyo vyose biguteye uruhagarara biheza bikaza bikakwicara ko sha, bikakunyukura gasha, bikagucucuma, bikagufyonda ukibura. Wakwisiga amavuta ntafate, wakoga ukamenga ntiwoze,
ntuce. kubera iki? hari ikintu, hari ibanga wirengagije, hari ikintu waretse satani n'ivyumviro vyiwe bikwicayeko. Imana idufashe. Abakristo benshi barabura ikibashoboza kuguruka ngo baje hejuru kure, aho bagumana umutekano mu mitima yabo. Bagurukira hafi cyane kandi hasi, ku buryo baguma bagira iki? Baguma mu masanganya yo kuguma basekana n'ibicu kandi bagonga imisozi. Hano hari ikiyumviro kivuga iki? Murabona kuba tutariko turumva indege zihinda hejuru yacu ntibisobanura ko zitari muri iki kirere. Oya, zirahari, ariko murazi igituma tutazumva? Hejuru yacu utararenga ibirometero vyinshi hari ibintu bita igicu. Abamaze kugendera mu ndege, iyi ndege igumye umwanya munini aho hantu, wumva umenga iriko iraca mu madodani, wumva iriko irasekana n'ibicu. Kandi umuntu wese arashobora kugira uku, hatse nk'akazuba hari ukabona indege irarenganya hariya. Kubera iki? Iri hafi, kandi aho hafi hameze gute? Hafatanye n'ibicu. Ibanga ry'indege rero, igituma tutariko turazumva ngaha, indege umutekano wayo uhagaze mu kurenga ibicu ikaja hariya hejuru yavyo. Nimurumva iyo ndiko ndaja? Amashimwe, kugira umutima wo gushima Imana, bidukura ku rugezo hafi, aho tuguma tunyinyurana, aho tuguma dusekana n'izi ntambara, umutima ukavyimba, imyidogo ikagwira, ariko amashimwe araguterura akagucomora ukarenga. Ntivyavuyeho, mwumve, ntivyavuyeho, kandi Imana ifise ububasha bwo kubikuraho. Ariko igituma bitavuyeho, iriko iragutumira ngo rengana aho. Reka amaso yawe y'umutima abone ivyizigiro ufise muri jewe, ni jewe mutabazi wawe. Uwo mutima urakurenganya ivyo bintu biriko birakubuza amahoro, ugasanga wagiye hejuru yavyo. Ukija hejuru yavyo utangura kubirabira hasi. Ati Imana yanje niyo musigamyi wanje. Wangwara warunteye ubwoba, subira uvuge. Niravaho, uriko urayibona irahari, ariko uri mu kibanza c'amashimwe, uri mu kibanza c'intsinzi. Yemwe abadashima nta gihe banezererwa intsinzi bafise muri Kristo, kubera ko nta niyo babona, ntibashobora kwibona. Umviriza, iki amashimwe ni kigwanisho kigukingira ngo ibitero vy'umwansi ntibigusambure. No kuvuga iki? Ingorane iyo ariyo yose ishobora kugusambura mu gihe uyitije ubushobozi. Kwidoga, amaganya ni igikorwa uri kurakora cyo gutiza ico kibazo, ukagitiza inkomezi zo kugaruka kugusambura. Ariko gushima, uca ufata za nkomezi na vya vyitwazo ico kibazo cari gifise, ukacambura izo nkomezi, ukacambura ubwo bubasha, ugasanga wahagaze hejuru yaco, ukasigara ukiraba ati ndi muzima, nzobaho, sinzopfa, nzobaho, kugira ngo namamaze ishimwe ry'Imana yanje. Haleluya! Mu gushima twambura ubushobozi ikibazo gifise, ububasha, iterabwoba riri muri ico kibazo, tukacambura ubwo bubasha, hanyuma tukasigara tukibwira ati ntaco uzongira. Waririmba ngo ntaco nzoba, ntaco nzoba, ngo aragize iki? Haleluya.
ntibiba bikira amajambo y'indirimbo n'akajwi keza aho yabihinduka ukuri ku buzima bwawe. Haleluya. Mumvugire ngo amen mbandanye yemwe. Haleluya. Nugasamare, nugatebe gushima, nugatebe kwimukira mu kibanza c'amashimwe kugira ngo umara amanyama ivyo bintu biriko biragutera ubwoba, ubimara inkomezi, maze ubibwire ngo ndafise Imana uko biri kose. Haleluya. Icyanyuma, gushima Imana bishira ubwenge bwacu ku gihe. Yewe gaye. Musomi wacu, gumana mikrofone ndakubwira ahantu dusozerera. Ibisomwa bibiri. Danieli igice ca 4 umurongo wa 34 gushika 37. Tuhasanga inkuru yande y'umwami Nebukadineza. Yabayeho ubuzima bwo kudashima Imana. Yishimagiza yibabura. Umusumwa Imana iramubwira ati wagahunguwe. Imana yafise ubushobozi bwo kubwira umuntu yigize igiti giturirwa. Haleluya. Ikamubwira ati wakana we, wagahunguwe, ivyo urimo nibiki, wasaze, wataye ubwenge. Imana iramwereka ko hejuru yiwe hari ubundi bwambi buruta ubwiwe. Imana iramwereka ko hejuru yiwe hari umwami aganza abami, ategeka abategetsi. Twagiye musomye mwiza igitabo c'abavugishwa n'Imana Daniel igice ca 4 turahera ku murongo wa 34. Aravuga ngo igihe cyashinzwe kirangiye, je Nebukadineza nunamurira amaso yaje mu ijuru. Muribuka ahantu yarari? Hehe. Mwari bwabone umuntu tureka umwami, umuntu buntu arisha nk'igitungwa. Aho ni Imana ishobora gushikana umuntu yanse kwishima no kuyicura. Twagiye. Akenge karagaruka ngo agize iki? Maze igihe cyashinzwe kirangiye, jewe Nebukadineza nunamurira amaso yaje mu ijuru. Akenge karagaruka. Mpimbaza isumba byose. Kandi shima yibaho ibihe bitazoshira ndayubaha. Gereza hano umwanya no twemerera. Murazo umuntu ariko aravuga ivyo n'umwami arangwa na vya bihe vya nyuma by'abantu badashima Imana, abantu badakengurika Imana, batubaha Imana, abantu batigera n'imitima yabo ikubita ku buntu bagiriwe n'Imana, abantu bigize ibihangange, abantu bihinduye imana zabo abibone. Waruzi ko igihushane cyo gushima ari ubwibone. None mwombonera, mwoba muzi, mwoba murabona ubwibone buri mu nzu y'Imana no mu buzima bw'abantu b'Imana. Kuko hatari ugushima hose hari ubwibone, kwirarira. Umunsi umwe Uhoraho yereka akantu Nebukadineza. Abantu bose yaciriwe igishushanyo kiri mu izina ryiwe, mu ishusho yiwe, kwihanga ryose ritegerezwa kunama rikamusenga. Sinja mu idonida ariko nashatse gusozerera aha. Ari muri ico gihe cyo kurisha mu ishamba, inzara zisigaye zireha hariya, imishatsi yabaye nk'umusazi, yatonze ku rugaragamba nk'ugw'ingona, atasura agifise, cya cyubahiro cyose vya bindi vyamutera amanyama ivyatuma ahamagarira abantu ngo naba ari we bafukamira, vyose vyanyitse. Abantu bose bamuvuye ko n'ivyubahiro vyose. Ariko igihe gikwiye gishitse, hari inkuru nziza. Haleluya.
igihe cyashinzwe kirangiye, jewe Nebukadineza nunamurira amaso yanje mu ijuru, akenge karagaruka. Ntanguye gushima Imana, ntanguye kurangamiza, ngo ntanguye kubona ko hejuru yanje hari umugabisha w'ingabo, hari umwami atavugirwamwo, hari ushobora byose, umwami yaremye ijuru n'isi, nyene icyubahiro, nyene ubwami no kuganza kose. Maze ntanguye kumushima, akenge karagaruka. Yewe. Kumbe kudashima Imana nibwo busazi n'ubupumbavu bwawe. Vyereka kudashima Imana. Abadashima Imana n'abasazi n'abehu. Umuntu yatanguye kuvuga ati jewe no kugenza icyo nshaka, no gukoza icyo nshaka, hari ubusazi burutugu. Wabaye iki? Ko ari Imana ivuga bene ayo majambo ngo nije nkiza nkica, wewe wabaye iki? Wumva utasaze mu mwanya wategeza kuvuga ati ntacyo ndi. Umwana w'umuntu ubuzima bwiwe ni nk'ivyatsi gusa, mu gitondo kubera urume naho nyene rw'Imana rutonyanga kuri ivyo vyatsi, ukabona umenga birafise ubuzima. Rindira amasaha 2, umuyaga w'ubushuhe ni waza, vya vyatsi bitangura kuba goyigoyi. Ngo ni ku buzima bw'umuntu bugereranwa. Harahiriwe umuntu ayishura ibanga ryo gushima. Hari uwo haguruka kamfasha gushima Imana agaheba. Hari uwo haguruka, hari uwumvise icyo Imana natuganirije, muhaguruke. Nari navuze ngo muhaguruke rero. Mushaka ko mbandanya kuvuga? Oya, ibi birakwiye. Nibitagukorera nta kundi, pastor azoshira kwa kandi. Nimba ivyo navuze bitumvikanye, pastor ndamwizeye, n'abavuga butumwa ndabizeye bose, abakozi b'Imana bari nga bazoshira kwa kandi bavuga ati bugishengero ryabitawe kubera ko hari ahantu utafundikiye. Ivyo bazomfasha babandanye, ariko ukaba hari akantu watahuye. Umviriza, gushima Imana bishira ubwenge bwacu. Iyi mitima yacu ihindukiriye Imana mu kwishima, muvuga ngo Mana. Arose muri iki gihe muzu y'Imana hari abasigaye bashima Imana, basenga bariko barihekenyera ijojosha. None Mana gushima uri kurajya muhira ntacu. Imana iraba imitima, ariko hari ahantu duhura mu kibanza nk'uku cy'amasengesho. Twese muri rusangi, umuntu wese yategerezwa kugira igicapo cy'abashengeye ibwami, igitinyiro cy'umwami, icyubahiro cy'umwami, uguhinda agashitsi imbere y'umwami, ukwihana. Agakiza nibwo rufatiro rwo gushima kwacu. Wowe uri hano kuri uyu mugoroba uvuga ati si ubwa mbere numvise amajambo y'Imana, ariko kuri uyu mugoroba numva Imana yavuganye n'umutima wanje. Numva umutima wanje uri kuragurugumba ushaka Imana. Numva ubuzima bwanje bw'akajagari bwogarukira ngaha kugira ngo nifatanye n'abashima Imana bafise impamvu, nubwo izindi zose zobura, mbe mu basigarana impamvu imwe yuko bari kera barabapfu bishwe n'ivyaha, ariko noneho bagizwe bazima, bafise impamvu yo gushima. Numva noba muri uwo mugwi. Pastor insengera, ndashaka gukizwa, ndashaka guhinduka icyaremwe gishasha, ndashaka iryo banga y'agakiza mwakiriye nanje ndaryakire. Hari umuntu ari ngaha avuga ati uyu mugoroba ntuncike, twaje gushima, ariko ndashaka ko amashimwe uhereye uyu munsi nanje yubakira ku rufatiro rwo kuba Imana menyane n'Imana, inyihishurire, nakiriye iyo ngabire y'agakiza. Uri ngaha uduze ikiganza cyawe, ndagusengera.
uri ngaho uvuga ngo naje. Indirimbo zo kwa gatanu ziraryoshe, uduze cyane atangora atabo cyane atasone nimba uhari, uduze kabisa ati uwo Yesu yabagize uko abaho uwo munezero mu bihe isi yasaze nk'uko mukumva muguma mutekanye. Ubwo buzima bwerana na ya ndege irenga ibicu ikagira umutekano, nibwo buzima Imana iduhamagarira muri iyi si. Ariko mubari muri Kristo kandi bamba bashima. Mwadugije, nabonye umwe hariya, nabonye undi hariya. Subira uduze mbere yuko nsubiza antene. Haleluya. Yesu we, mbega aba bantu ko aribo batumye dukorana hano. Umviriza, kabari ubwa mbere uvuga ngo ngira mpitemo kwakira Yesu, kwakira agakiza, za wihuta uhagarare hano ndagusengera imbere yuko nsubiza program. Nuze wihuta uhagarare hano. We wadugije ikiganza, ntugire isoni. Umunsi umwe natwe ubwo butumire twarabuhawe, turatarika amaboko tuva mu bibanza twarimo twiruka, kuko twarumva ko icyo kintu ari ukuri. Ngwino egera tapo, egera, ngwino. Urazazani, urarushe, ubuzima bwawe burangwa n'umuzimagiza. Satani arashobora no kuguha icyumviro cy'uko hari inzira ya hafi, ugatangura kuvuma ibere ryakonkeje kubera usatiriwe n'ibibazo. Umviriza, muri iyi si ibibazo birahari, ariko dufise ubuhungiro ni bumwe si bubiri, ni Kristo. Uzobuhisemo neza niwamwakira ugahungira muri we. Mugize neza. Nitwoshimira Imana ga yemwe kuri aba bantu. Ndazi neza hashobora kuba harimo abasubiye inyuma cyangwa badafise icyemezo cy'uko bakijijwe, baguma bakekeranya. Ntacyo n'ubuhisemo neza kugira ngo iri sengesho ry'abashima ribe ryawe nawe. Amen, amen. Reka sabe ishengero twese tuduze ibiganza dushima Imana. Reka sabe pastor agere hano, ashike hano, afashe dusengera aba bantu. Abasigaye twese dushima Imana. Ubwira Imana ngo nk'umutima wo gushima akiriko arafasha abantu. Hari impamvu yo gushima Imana. Shima Imana. Ibyo ushima Imana si kimwe si bibiri. Turarangije iminsi ya gatanu yo mu kwezi kugira kane. Imana yagukoreye kuva dutanguye uku kwezi ukageza uno munsi. Waragiye uragaruka, waragihamye uravyuka, waragiye ku kazi uragaruka. Imana yarakuzigamye, ikuzigamira ibyawe n'abawe. Reka akanwa kawe gashime kandi wongera uragize Imana. Uku kwezi tugiye gutangura, ukwezi kugira gatanu, utangure kukubwira, utangure kubwira Imana ibyo ugomba ko Imana izogukorera. Ibitakozwe muri uku kugira kane, mu kwa gatanu kurahari, Imana iragomba kugutunganiriza. Ibimeze nk'ibyagoranye biyibwire. Reka akanwa kawe gashime. Senga Imana, ushime Imana.
turagushima Mana. Hari agakiza katanzwe ku buntu, turabona bahagaze hano imbere yacu. Tangura kubwira Imana impamvu uhagaza, watanze umwanya urahagarara, abandi barapfukamye. Bwira Imana ati Imana hari icyo mugomba ko iri jambo ryo kumugoroba ryo kurenganira intera ubwoba ndahandi nobironka atari muri wewe Kristo. Bwira Imana turi hano, niwabishobora upfukame usaba imbabazi Imana, pfukama nta kibazo. Bwira Imana ati Imana umbabarire kuko nicyo cyagupfukanitse. Andika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo kuri mwebwe mwapfukanye. Mugabo ku bandi shima Imana. Bwira Imana ati ndagushima Mana, ibyo wankoreye ndagushima, kandi ibyo uzonkorera niteguye kugushingira intahe. Mvuga ubukuru bwawe, mvuga ibyo nabonye. Mana 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 ndagushima. Bibwira Imana gutyo. Imana iturenganya amananiza. Abantu bavuze ngo ntuzobaho, mugabo Imana ivuze ngo uzobaho kuko iriho. Bakubwiye ngo ntacu uzoburi, bakubwiye ngo ntacu uzoshikako, mugabo shima Imana aho Imana igomba kukugeza. Wapfutse ibizi, uri kuraca mu byiza, kandi izogushika niyo yaguteguriye. Uvyagiye mu gihugu cyo mu ijuru, turagushimiye umugoroba udasanzwe. Turagushimiye ku butumire watumiye aba bahungu n'abakobwa bawe baje bava mu micungararo ya kino gisagara kugira ngo baze kumva ico uvuga, kandi ico uyazi no kugira ngo abantu bawe bamenye ico uri, bagushime. Nabo boca mu bibananiza bamenye ko ari huri. Hari ico watugabiye, waduhaye ingabire yitwa agakiza ku buntu ubonegwa muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera, ntibyavuye ku bikorwa twebwe twakoze, ariko n'imbabazi watugiriye. Mana y'agakiza kacu, hezagira ubu bwoko bwawe. Akira aya mashinga y'abahungu, akira aya mashinga y'abakobwa, akira amashinga y'abapapa, akira aya mashinga y'abamama, akira amashinga y'abantu waremye, akira aya mashinga Mana. Turagushimiye ibyo wakoze, hari ibyo twashize ku mutima, hari n'ibindi twabifashe nk'ibisanzwe, ariko ibi byose turabizaniye amashimwe. Turagushimiye Mana, turagushimiye. Wakira amashimwe yacu. Turakuragije n'aba bahungu n'abakobwa baciye bugufi, bacishijwe bugufi n'ijambo, bariko baraguha ubugingo bwabo, ubwemere, ubwakire. Ibyabateye ubwoba bitera ubwoba, ibyababujije amahoro turabasabiye umunezero, kuko umunezero uva mu gakiza. Turabasabiye Mana ubemere, Mana y'agakiza kacu, ibyo bagucumuye ko ntaco bitwaye. Uyu munsi ko bateye inambuko, nabo bahabwiye ingabire y'umunezero hagati y'abariko bararira, y'amahoro hagati y'abayabuze, bayatahane kuko ari wowe soko ry'amahoro. Andika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, umwe wese ibyo akwishishitiye ko yumva atahutse aremurutse. Ndagukengurukiye Mana kumvise ugusenga kwacu, ubikora ubishimirwe mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu.